igikomere kitavuwe kizana agahinda. Abantu no kuri muri kino gihe bafise ibibazo byinshi, ariko je nta bibazo fise, yesi ndimo kuvuga Imana wumvise niyo wabonye ibyo bintu biratandukanye cyane. Zaburi ndirimba si ya Dawidi, Zaburi ndirimba si ya Benasafu, niva mutima ayisanje fise ubuhamya bw'igendera. Jewe nkabona nka couple iryohewe cyane, bagenda bafatanya amaboko baryohewe baganira, ajyana nkarira ngimanda gushimiye cyane no kuri Imana, kuri Imana itanga urukundo ruzima. Hari ibintu narambona ku bandi nanje no munsi Imana yagiye ibinkorera, koze biriya izakora n'ibindi, ibyo yakoze nivyo vyari bikomeye cyane. Amen, amen, haleluya. Numvijwe ryo mukunzi ambwira ngo ntinye. Hariko abantu bamara mbona mu commentaire n'ibikinyere cyo ni posting ya ka video kuri ngo yari kwayigaragaza ko kwiha amahoro. Je singerageza kwiha amahoro ndanabibwira abantu babwiye. Donc urabizi abantu benshi cyane barazi ko mfise ibibazo byinshi. Sivye rero babona umenga ndiko ngerageza kwiha amahoro, ndiko ngerageza kwiyibagiza. Reka amahoro ndayafise ari oje. Diko wewe urabona wewe wipapa ukimama ukongera ugapapa abandi ukaba mama. Ni iki cyo tuma umuntu agara hari kubera wateye imbere. Gutera imbere ko tuma umuntu agara. Ego wewe warateye imbere. Cyangwa nateye imbere he? Ubustare burakura uronka amafaranga. Uriko hehe? Ega ivyo mwebwe nivyo mubona. Iyo nja nikure bro, sindatera imbere jewe. Ngihangayikira amahera y'inzu. Ngihangayikira rasyo. Ndacapanze. Ntanaga parcelle ngira wapi ndacashakira kandi no mu nzira urimo n'abantu barahenda inzu ndacagira gucya hagere itariki yo kuri inzu yigiye kugera umutima utangara kugira ngo Mimi wo muri 2020 ya 2019 cha 2020 aratandukanye na Mimi wubu. Indoto za ufisi no munsi ibyo ushaka kugera ko nivyo kunda amagara yawe atifashe neza. Ikigo c'ubuvuzi ka IMANA Burundi kije kugufasha kuyabungabunga biciye mu kwirukana indwara nyinshi zatsindara mu mibiri ya benshi. Wobugoye estoma, hemorrhoide, amara, imitsi, amagufa, diabete, hasima, amasineziti, gitigo, amahaha, amafyigo, hypertension, umugongo, hepatite, parasite, infection z'ubwoko bwose, ibivyimba, prostate, inguvu nke mu mabanga yabubatse, kubura vitamine hamwe n'izindi. Ku biciro bitavuna nyaragasa witure kino kigo uzosigara ucira umugana abandi uti harabaye ntihaba habaye indwara yahaswe kumpitana mwena noroki Burundi nkira mu kanyisase. Dukorera mu gisagara hagati ca Bujumbura ibarabara rya Oni kukabarabara kaduga kwa Binagana neza na neza mu nyubakwa za Sokabu ya kera. Noroki Burundi amagara meza mu biganza vyawe. Yaman, ladies and gentlemen, murumugisha kuba mwarahisemwo Diko Entertainment. Ndabashimire aho muri hose, tubamenyeshe ko tubanezerewe uburyo mubandanya kubana natwe 5 kuri 5 mutwereka urukundo, bityo tukabandanya tugakora bino bikorwa neza na neza. Ari nako twinjira mu mwaka wa 2026 tumeze neza, tubabwira ngo ntaco tutazokora kugira tunezererwe hamwe, kugira twige, kugira tubandanye dukuza entertainment na cyane biciye muri ca kintu cyo kuvuga ngo umuhamagaro ico wahamagariwe ugikore wivuye inyuma. Of course je nitwa Ndikuriyo Leonce the son of Dr. Vlove aka Diko aka the ambassador. Uno munsi ni surprise, uno munsi ntundazi mwari mumukumbuye kabisa. Last time twarahuye ariko ntitwabona akanya ko kuyaga neza, ariko mwana mubonye agenda. Yitwa Mimi Mireille, ndashimiye Bright Diva Karire Nyange n'ayandi menshi. Nuwo tuba twakiriye Mimi, turaguhaye ikaze kuri Diko Entertainment. Murakoze cyane. Mumeze neza? Yego. Je meze neza ndashima kabisa. Mvuze ko narinda gukumbuye sinoba nibesheye na gato. Kandi twari dukumburanye. Ubona yuko ni Mimi kwa gutekereza kwiwe n'ubundi nyene bibari bya binde kabisa.
ariko hari abantu batangaye ejo bundi uriko urakubita umudiho n'iki niba bati timimara dutambi ryari igihe iyi rencontre reka kuba ya Ineza waratambye amapiano ni umugani y'amatiti y'abanyamakuru ngo n'igitenge giha kwa gukoroka matitse yanyarahura nuko atari cyo wari wambaye kabisa ngo guwe neza ariko ku rundi ruhande yego inshuro nyinshi twakoranye ikiganiro twarabanza tugasenga tukiragiza Imana je numva binkundiye wabanza ukadushira mu biganza by'Imana hanyuma uko mpema tuyoboye tukadugira aho hantu turagushimiye Imana ko duhaye uno munsi kugira ngo dushobore kubonezererwamo izina ryawe nirishigwa hejuru natugiye kuganira na Tiko tuganiriza abantu bazodukurikirana ubane natwe mu byo tuza kuvuga byose bigirisho bizofasha abazodukurikirana mwami urakoze turagushimiye cyane n'abari twebwe duha ubwenge kandi dushoboze muri byose mu izina rya Kristo ndabisabye kandi ndabyizeye amen kabisa mukabura dusengeye aho bari hose isengesho ribashikire benshi baragiye bambwira ati mimi turamukumbuye nkuko bavuga n'abandi ariko bakavuga bati mimi tumuhabwe abantu benshi ntibari banazi yuko wageze Bujumbura burya kiretse abantu bamujya muryango bahagufi abantu bakubonye muri eglise muri gusenga muvuga ubutumwa ejo bundi bakabara bukwa gata muri Neza family ntibari bazi yuko washitse sinabitangaje niyo mama nabitangaje waje ryari le 26 le 26 décembre décembre mu 12 ego le 26 ego no kuvuga mu mpera twari turarangiza umwaka wa 2025 twari tuvuye muri Noel kubera ko utabibwiye abantu kubera kera twara tubimenya n'abamenyesha makuru tukaza kugutegera ku kibuga c'indege abantu akabona ati mimaraje kubera iki nyine iyo ugenda urakura hari ibintu bimwe ugenda urareka ariko kutiyereka abantu kutabwira abantu ko wageze ahantu no gukura bihurira ahantu bihurira nuko umenya igihe icyo gukora n'igihe cyo kugikoreramo donc ukamenya ati iki gihe nshobora kugikoresha gutya na gutya nk'akarero nk'ubu inje nta mpamvu yari gutuma ndababwira nta mpamvu yari gutuma ndabahamagara numvise nozi ko nyine nta mpamvu yari ihari ariko je ndayibona mwirenge imwe nk'akarorero ushobora kuzibona nyinshi ariko jewe nta mpamvu ntazo nariko ndabona shami miguzigaye ukwepa itangazamakuru se mwa oya sukuri kwe no sindariri ko nyene ako nyene nkuno mwaje umutitsinze oya ndiko ndavuga cagihe mu gwinshi abantu bavuga ati canke ntugikunda bino bintu by'ama breaking news ibintu ngo byacitse bavuga ati barashitse nyene bamubone kwaje oya urabizi ko kuva na kera ntabikunda na wa munsi mwaza kuntegera ndibuka ko menga nabipanze yego naje ndababona ku kibuga c'indege yene nabwiye nk'abantu bakeye yego ashe bake cyane nzambona nyine mwese mwaje narabonye ko menga byo kujena ukuntu mugabo timu yari kirabikurikiranira avuga atareka abamenyesha makuru bazi nyene nawe uza kubigwamo nk'igisi kandi byari biryoshe yari nshobora no kuza nkandababwira bitewe n'impamvu kana ariko ubu ntayo nayo ko ndabona hari n'abantu baca bibaza ati ikigali wari kurakora bigashimwa ni gikundiro yabaye gikundiro hose ibikorwa byo birakundwa ati ko yaje n'ubundi mwibanga ntangere hoba hari ikintu kimuzanye gifadika muri bya bikorwa twamukundiye kubandanya oya n'ubundi inje mbanje gukora erega mimi atarapfa agomba gukora mu gihe ari hagomba gukora kuko umuhamagara Imana yamaye nzowurangiza ari uko mvuye mu mubiri rero impamvu kanaka yanzanye yari ihari yego bisigura ko zino filmu nzozikina kugeza imvi zibaye uruyenzi ngifise utubaraga kweli nzoguma nkora kugeza ni nka Imana ishobora kumpindurira post ikambwira ati burya rero igihe cyo kubikora cyarangiye genda muri ino post nawe birashoboka wovyemera none icyo Imana imbwiye nocanga nk'ubu nk'urukundo wunzu ukunda film nk'ukuntu nzi kabisa uvyitangira ugiye wumva ijwi rikubwira ati sha mwana bino bintu nubwo bigendeka nubwo bimeze neza ariko
sawa ntundagukeneye muri no misi ku hindura ijwi wogemerera nogemerera cyane ahubwo ikintu nyene maze imisi ni hari jambo Sabasi yambwiye yapostinze kuri yapostinze kuri Facebook sinzi ko ari bo akarambwira ngo ariko aravuga yuko ngo mimi ngo uri umuntu w'akamaro cyane muri bikorwa exactly nabonye postinga gushimira ari rundi mimi yaranyuguriye amaso numva nyene ndakeneye guforma undi muntu uyundi azoza asubirira mimi sinde bitahuye wewe wicamo kabiri cyangwa uforma undi mimi azoza mu gihe utazoba azoza like nk'ubu nshobora kubura ariko wewe nabure mwamubona mukamubona mwo mimi umuntu yobaho Felizo wa kabiri ya mimi cyane ntiyoza akora nk'ivyo nkora ariko basi nk'amahoro nkunda gukina akaba nk'ubu hari nk'umuntu akeneye mimi ntandonke akaba yo koresha wa wundi ndabitahuye kweli ariko arambwira ati je nawe naravyaye wundi Sabasi nawe rero utuvyarira wundi mimi tuvyarira wundi mimi rabuhagurutse rero nka sera je mbona menga yoba simpaka wo tuvuka mwo tuvuka nazi nawe ndiko ndabona oya uwo bumaze guterera nk'urusenge canke ubona nk'agacuka kahandi hantu urabona wewe uratinye cyane sinibaza ko yona bishobora sera ako mimi uziko nawe mbona kubona kera menga waratinye uziko mbona menga wari ufise amasoni menshi usije ko no bataranahera neza nguwo mu kazi urazi ko akazi n'akazi akazi n'akazi kuva nje imbere ya kamera je sinigeze ntinya kamera kuva umunsi wa mbere usibye no kuyitinya sinigeze ndayishira ku mutima je nashize umutima ku byo ndiko ndakora kuko yushize umutima ngo handi imbere nk'ubu ndoshira ku mutima ndiko ndi imbere ya kamera nukarabana n'iryo jisho wowe ubona ndayishira yaje no microphone yego ko kamera iratinyitse kamera nimenyego ya rero umuhinga wo kubana nayo asipoza ko ari mu buzima busanzwe atari karaya wari kuravuga ati simaka abo tuvukana wowe uragukiwe urabye nka Ineza family mu Rwanda no mu Burundi hose irahari nta mwana nk'ubu ushobora kuraba ukabona ati no muntu menga yova nk'igifi kinini ashobora no kutava no muri Neza ashobora no kutava mu bona bankikoje akava handi handi rega muri icyo gihe nukoresha ibishobisho urasenga Imana ikakurongora siwe wihitiramwe uvuge ati naka ndabona ko yogwa mutu nta bishobisho aho bijamo mukazi oya hari n'abandi bantu bavuga bati mimi uravyo burya kinamwo uburyo yigisha akantu k'ubukozi bw'Imana akagaruka cyane ati uwo menga yarakwiye gufata podium akaba umukozi w'Imana nyene yenyuje bandi bavuga ati mama pastor hanaka tugiye gusenga kwa mimi ahanaka nta nturabirota ivyo bintu ntavyo tegekanye ntabyo ntegekanya ariko ikintu mpora nimvamo nk'umunsi umwe nyene kuzokibona nkandi ko ndigisha ijambo ry'Imana apana kugigisha sinibaze ko ndumwigisha ahubwo kuganiriza abantu ijambo ry'Imana ivyo vyaratanguye ariko byo natangiye kubona uje ahantu ukaganiriza abantu bijye byo kuganiriza abantu nivyo mpora mbona Imana ishobora kubikora kuko ndabikunda cyane ndabikunda cyane ndiko ndavuga Kristo uno kwaduka nkamuvuga usanga twibagiye n'ibindi byose ariko ni ibintu nyiri ntarambirwa ni ibintu bindyohera tumuvuge niumva dudubiza muri wewe umuvuge kabisa tumwatura bindyohera cyane ni ibintu mba numva bimbamwo kandi burya biragoye cyane kuvuga nyine nk'akaroro nk'Imana wumvise nk'akaroro mva kuvuga Imana wumvise niyo wabonye ibyo bintu biratandukanye cyane kuvuga Imana wumvise niyo wabonye biratandukanye ko numva menga bigwanamo oya ntibigwanamo iyo umuntu ariko aravuga Imana yabonye di arayivuga ukayumva neza kabisa ukumva nyene ariko avuga ubuzima nyene kandi iyo umuntu ariko aravuga nk'akaranga wese nko gukina film iyo umuntu ariko arakina film n'umuntu ariko aratinga neza nyene akabigira ubuzima abantu urabona ko batandukanye noro bibona none yego ndabibona ni nkuko iyo umuntu ariko aravuga Imana je narumvise Imana ikora ibitangaza urumva undi abati jewe narabonye Imana inkorera igitangaza umva ko abantu babiri batandukanye no kuva umwe yabyiboneye nayiwe maso undi yarabyumvise yabyumvise babivuga rero
mvuga Kristo nabonye kandi numvise. Awe nawe uri mu muce w'abamubonye cyangwa wamwumvise bamuvuga? Jende mu bamubonye. Niyo mpamvu rero ndiko ndamuvuga ndaryoherwa cyane. Uzi ko benyibukije indirimbo ya halo couple yo mu Rwanda, indirimbo bavuga ngo amashimwe bariko bavuga amashimwe mvuga ngo nimba saya Dawidi, ndimba siya Dawidi ahubwo ni byo niboneye n'amaso yanje kwa Zaburi voilà. Ati si Zaburi ahubwo mvise Zaburi yanje na Zaburi ndi voilà siya Dawidi. Zaburi ndirimba siya bena zako niva mutima ayizanje visa mashi. Wow. Dusema zaburi menshi cyane. Zaburi ndirimba siya Dawidi. Zaburi ndirimba siya bena safu niva mutima ayizanje fise ubuhamya bwigendera. Wow. Dufise ubuhamya bwigendera mazaburi turirimba no kundi tukiririmba zaburi ya Dawidi. Zaburi ya Dawidi turayisoma nyene ikadukomeza muno rugendo. Ariko natwe Imana yaduhaye amazaburi yacu. Wow. Umuririmbyi ati nahora nja kuvumba amashimwe y'abandi. None ubu ahubwo ndaginda nkasokongera kuyanje. Yari yanditse yaramvuze ukuntu avumba amashimwe. Ye nk'umuntu numvise nk'akana nakunda kugira nk'abantu. Navuga ati jewe nahora mbona basi nkabona nka couple nkabona nka couple iryohewe cyane. Nkabona nk'abantu nyine bagenda bafatanya amaboko baryohewe baganira. Numva birangiwe nkajyana nkarira ngashima Imana ku bwabo. Oya. Yego nuko abandi Imana ndagushimiye cyane no kuri Imana itanga urukundo ruzima. Ndagushimiye ku bw'abariya urabagiriye neza. Ndiko nkarira ndiko ndashima Imana ku bw'abantu niboneye mwibarabara. Ariko simvuze ngo jewe ngo zaburi Imana irayimpa. Narenye kurindiriye, buya narenye kurindiriye. Ndikarize yararindiriye. Uyu mwana mu wizo nyita. No kuri zaburi Imana nirayimpa. Yo narindiriye cyane turahava dutaha nayo tuyihimbaje. Mimi kandi rero ntunkure mu mavuta vraiment. Aho hantu kuri iyo zaburi Imana nirayimpa ariko karakarorero. Ni kuvuga ngo niba hari ibintu narambona ku bandi nanje no munsi Imana yagiye binkorera kandi no niyo yo tuzoyihimbaza. Yakoze biriya izakora n'ibindi, ibyo yakoze nibyo byari bikomeye cyane. Ibyo yakoze nibyo byari bikomeye kandi yabikoze n'ibyo izobikora. Amen. Haleluya. Amen. Ariko jewe nibaze yuko agacu ari ikintu bita agacu kaba gahari kabisa. Shako ni karaza. Sivye ko je mbona cyane ico biba bigutwaye. Byankora aya nuko. Ubusingo twibaniye neza. Mwibaniye neza. Nukuri dikorega kuba singo siku nubugo. Oya nukiri kwa singo biraryoshe. Yego. Biraryoshe. Ariko nyine apana kubigumamo. Voilà. Si tuyumenye uburyo vyitwaramo. Umenye uburyo vyitwaramo mu gihe cyavyo biraryoshe. Ukabura umuntu niba uri umukobwa ukiyubaha ukamenya ko utagomba kujana n'ibije byose. Nyine mu gihe cyavyo ukitwara neza. Biraryoshe cyane. Hamwe igihe kigeze Imana ikabigukuramo. Wow. Ikaguhindurira. Natangajwe n'akantu wavuze uburyo wabona nk'amakapo ukabiryohererwa habwo no kuriruka baworira mu gihe ahubwo abandi baca bategwa n'akajaruzi. Jewe umime kumumbona ndanezererwa imigisha y'abandi. Buryo mbonye nk'umuntu Imana yagiriye neza. Ndiko ndashima Imana, ndiko ndanezerwa. Nkumva nyine Mana nabiriye urabikora. Nabiriye urabikoze.
nkumva ndaryohewe nkumva ndaryohewe cyane nkabatisha nanje igihe kizogira unyibuke. Niyo mpamvu uzi ko filozofi yerekana ko abantu bameze nk'uko baguma bahezagiwe, abantu banezererwa iby'abandi burya ngo abahabura gato nabo bashikirwa. Yo ni kugenda nezererwa imigisha y'abandi kabisa, icyo ndakizi ko kuva kera mbonye umuntu Imana yagiriye neza numva nishimye. Iyo mbonye nk'umuntu atari karatwenga wow, ko jewe birangora kugumana n'umuntu atari karatwenga, aguma n'umujinya arambangamira kabisa. Yego birambangamira ku buryo mba numva nsanga namyegereye umeze neza. Umeze neza. Mbonye nashatse kunyugurukira nkamuganiriza atabishaka nawe nkamureka, ariko nyine mba ndiko ndabangamirwa. Nca numva yuko uri mu bantu bijena ushitse nk'ahantu habaye ibyago ugasanga abantu n'amarira gusa. Ibyago n'ibyago ariko nyine mba numva umenga nababwira ati nimunezerwe kuko rega ikintu cyose cyashingiye igihe cyacu. Ikintu cyose cyashingiye igihe cyacu rero ni n'amarira tuyacamwo ariko ntitukayatebemo. Si byiza nyine guca mu bibazo ni byiza ariko ntuheranwe nabyo ngo wibagirwe umuremyi. Rero Mana yawe kubona umuntu n'ukuri atanezerewe birambangamira, nawe tuvukana barabizi. Umva ndamubona none ufise ikihe kibazo, umva nyine ndiko ariko aranjena. Ukabajena ubigenza gute nk'iyo umuntu waruza akunda kunezerwa canke userukiye kukabona yabawe muri ubwo buryo, urafise nk'utuntu ushobora gukora kugira umugarukane muri mood? Mba numva nokora uko nshoboye kose, ari nkaho tuvukana n'abandi bantu basi hari ikibazo hari icyo nabakoshereje mu mbabarire nyine nkagerageza. Ugatangira kwikeka ko umenga wowe ari wabigize. Iba ari jewe nyine sanze atari jewe nyine nkamuganiriza. Bonye byase nkamureka mugasha bari karanje na kabisa. Ahantu sinovuga igorera nuko kuntu Imana itubwira ngo tunezerwe, mugacu usanga mu rugendo turimo duhura n'ibibazo byinshi bitwima umunezero. Yarabivuze yavuze igituma ndirimba nikintera gutwenga, suko mfisa mahoro adatangwa n'isi. Iyo hari bingoye hirya hino na nzira, numva ijwi ry'umukunzi ambwira ngo ntutinye. No kuvuga igituma dutwenga n'igituma turirimba siko dufite amahara kangwa n'isi, siko tugoye neza mu buzima dufite zanjye. Uru rugendo iyi ni ibibazo ugiye ushyira umutima ku byo mwisi, ahubwo ni gutwe ukinamwenyura ahubwo wewe nta nuko wumwenyura. Ni ukuvuga ngo genda nk'ikihebe mu isi, ni ukuvuga urindiriye kuzonezerwa ari uko haje igituma unezerwa uzorinda upfa utanezerewe. Ni ukuri niba urindiriye kuzonezerwa ari uko haje ikizotuma unezerwa uzorinda upfa utanezerewe, kubera iyi si nta munezero itanga. Kuko ndi kuno munsi umuntu aratwengeje akarira, none wumva tuzonezerwa ryari? Ahubwo nyene ko kubera ko ubwira abantu uko mengo umunezero bateza kuwironderamo bawironderemo. Si kuwironderamo ahubwo akira Kristo ni umunezero wacu, azoguha umunezero utazokeka nawe bwako wogira. Ni ukuri koze by'abantu barangati none mimi kubera kugitwenga wowe izo nkomezi zikuraye nibi byose nibi byose wowe izo nkomezi zo gutwenga uzikurahe nkabona umenga byaba cyanze. Oya ntibiba cyane, ufise Kristo uyu mwakiriye aguha umunezero abisi batomenya iyo urikura ukura, kuko niwe munezero. Kuko iyo umwakiriye arakuruhura bya bindi byose. Yaravuze ngo nimuze mwese abarushe n'abaremerewe ngo ndabaruhura. Nuko ngo Kristo uyu mwakiriye ukamwemera, ndiko kwakira Kristo uziko kwakira Kristo no kumwemerera kwakurongora kubera umwami n'umukiza ari ibintu bitandukanye. Nuko ibyo narabishuri Kristo ari muri wewe
ni gute nawe woja kwiganyira kumbe niho ndiko ndavyumva niho hashingiye na ryabanga ryo kuba wotwenga no mu gihe menga ntiwari gutwenga no mu gihe kitari c'amahoro ugira amahoro no mu gihe kitari cyo gutwenga uratwenga kandi atagitwengeje gihari kandi ataco tuma atamahoro ahari nukuvuga ngo mu gihe cy'amahoro mu gihe kitari cy'amahoro uba amahoro tugatwenga kuko dufise igitima dutwenga ariko abisi batubonye hari igihe abantu mbona mu makomantere n'ibikinyene cyo ni posting ya ka video kuri ngo yari kwayigaragaza ko kwiha amahoro je singerageza kwiha amahoro ndanabibwira abantu babwiye ahubwo hari n'abavuga ati ni witakatagire shati mimi yaradavye turabona ibintu abarimwo turahiriwe hari n'abavuga kuri yo side ati nuko uhiriwe nuko ubona ibintu bimeze neza donc urabizi abantu benshi cyane barazi ko mfise ibibazo byinshi sivye rero babona umenga ndiko ngerageza kwiha amahoro ndiko ngerageza kwiyibagiza reka amahoro ndayafise ari oje kumba ububirimwo n'ubuzima bwiza bw'indani muri wewe Kristo ari muri jewe ndiko mfise amahoro menshi kabisa jewe niyo noburanirwa like nkabura nk'ikintu mbashaka nobura amahera y'inzu nobura minervare y'abavukanye nobona ko nyine stock yaheze mba nifitiye amahoro n'ibi vyaheze okay tinone dufukame dusenge bakabana ngo mani Mireille neza mimi ibi ntabona ibintu byose ngene bipoperanje amwe ntabona namashobora kuyakura haca mvuga ati none papa regura urahari rega bino vyaheze cyangwa nacyo ndababwira ati none imbere yo kubimbwira amanza mubibwira Imana ko mubimbwiye ndabiyibwira yari rero hari ikibazo bambwiye atahakararirimye rero umwaza n'ikibazo undi kibazo undi azana ikindi mama azana ikindi hari hirya yewe ati kuri ino ncura handa hatsinde ko Imana yanjye uzikunda cyane ndababwira nagati rero mu wese ati nta wundi afise ikibazo akizana tugira ngo ndabipoperanirize mu gafuko kamwe my god hamwe ndabyikorere ndabishikanire nyirabyo biri hamwe nta wundi n'undi azane ayisuzugura nkigira none bize kuntera stress ashari gihe babimbya umutekano kuzunguruka gwe chegere nje ndagate kiri gute wabibonye nawe ndivise ndabiha ariko mimi tugarutse gatoya nk'umuntu urabona umuntu akantu k'umubiri arakagumana hari gihe kadodora kwikorera ibintu nk'ivyo kuba responsable ufise abantu hetse nawe umwana w'umukobwa nawe ugomba kwiheka reka je nanje nawe mfise ameka exactly akandisha ndabaheka nanje nkongera nkiheka just imagine nanje rero ahantu bice binyorana uko Imana ari irameze kwangu Imana imeze je ndayiha bya bindi byose nanje kongera ikamenya cyane bahore ni the games nyene ko ndibaza ati nta gihe gishika akabaho kwihebuka avuga ati mugana jewe kwere nkeka nsara nakanugarirwe kagoze bati akoreka je no gusara byo babiri hafi karize gaze no gusara byo babiri hafi diko wewe urabona wewe wipapa kima mukongera ugapapa abandi ukaba mama reka jadi ugacugira na bino bintu bya filme navyo nyene bitoroshe umuntu ahuriramo imitahe ama challenge abo muhuriramo si buri gihe mu vyumva kumwe zihoreresha bro zihorere si buri gihe mu vyumva kumwe ari uzobona nk'umuntu ariko aragutuka ngo je ndakwandikira ngo ntusubize kweri uragayana akagutuka aho rari kuburi kuri rukari yagize uri kurahangayika ati urumva ati ukoze mbere kamere karara cyo mushikiri ndamukubite nawe none basi nkamukosora gatoye nkamwereka isuku ni meze yego uzi kuvuze ko uze barareka gusina uzi kuvuze ko akana nibuka umufana twayajeje mbo sinzi nimba namwita umufana ariko numwe mba nashaka mu banyamuryango bayi neza family aravuga ati mama yanakwise mama ati turamukunda turakunda tubaje ku materiko tibana tije bundi yaratugaye ko numva ndababaye ngo numva ndakorotse kandi namukunda ngo yipfuje ifoti wawe arayibura hacaza kano kuvuga ngo urumva ngo mimi ngo yo basigaye agara ngo ntakironkera umwanya abantu bamwe rega hari abana bagifsina rego gusinatira muri WhatsApp hama abana badekurara bariye ugume ku matelefone uganira n'abantu hamaze kuri y'abandi bana hanze ariko nani muwe muzongirira oya randiro dusoza kumutwengera oya n'abandi nabo ariko baravuga amajambo n'amakuru tubatirose inkuru usibye nawe n'abafana bavuga n'abafana oya niko navuga n'abafana
ndazi yuko ushobora gusanga inkuru izorabwa cyane rero izo nk'umunsi woja ku mbuga ukandika amatiteti Mimi arasohowe mu nzu ari vyanyavyo ukabona n'ibikapo bariko baramusohora umunsi ibiganiro vyorabwa pe nawe kubera iki simeze uko nuko bimeze rero urumva yaba ngo wasigaye agara ngo nukibonyera umwanya abantu bawe ni iki cyo tuma umuntu agara hari kubera wateye imbere gutera imbere ko tuma umuntu agara ego wewe warateye imbere cyangwa nateye imbere he ubustare burakura uronka amafaranga uriko hehe ega ibyo mwebwe nivyo mubona iyo nja ni kure bro sindatera imbere jewe ngihangayikira amahera y'inzu ngihangayikira rasyo nukuvuga target ni mpaka wokomera ko wateye imbere wicaye mu yawe mba numva menga nizo ndo ndacapanze nta naga parcelle ngira y'abantu bazoreka badoze barareka gufise nadiko ubuzima ni nduru ako kantu mugana abantu bakamenye botahura impamvu ndahabwo jana n'ikintu amanibaza simpaka umuntu rega ngo mwaye muri ko muravugana ata kintu cyanyaco gihari cyane cyane nk'amadiriki abantu banyakatse baranyataka kandi abantu bakera twasengana bari gihe abantu diko babona uri wa wundi wa kera ntabwo bakubonamwe wa wundi nyene ico kibazo yego menye ko ubuzima buhinduka kandi niba kiriya gihe yari Mimi nayo higwana na Mimi ariko ubu mfise imitwe 6 iraba imenya ngo bari apana 6 gusa umva abo nabi nabo ntunze abo hanze iki bintu byinshi cyane Mimi nanje ngirindwi nawe byinshi cyane rero abantu bagomba kubonamo wa wundi kugira ngo utaronka n'akazi ko gukoropa ariko no munsi ari gihe biscript abiri imbere yawe uvuga ati biki hano ndahava gute uzana ngo sha ngo Mimi kugira uyu mwandike ngo mengo musabye service uwo mudegize ibintu uwo mama yarabivuze aranyatakira muri groupe avuga ndike ngo Mimi musabye service ogera kwishura Jya tukuntu cyane namwe ngati jya burya harahantu ugasigarana n'abantu bawe bagukunda bagutahu banyabo kabisa uburyo jya nkunda cy'abagenzi ariko bankunda kuburyo kandi barabikunda kandi twa duhuriye ku bintu nyene kandi banashima nk'abantu bakufite n'ibintu by'iwawe ugasanga haciye nk'igihe kirekire nk'agakomeye kandi igihe cyose zirabaza abantu cyuza ndabagiye mazambara bandika akameza nyine iramahoro basuguwe neza kandi ugasanga umuntu munavugana gake ega diko abagenzi bawe muvugana gake kuko niba bagutahura batabura ibyirimo ngo basenga Imana ati Imana mufashe byarimwo bigende neza ariko abantu bakubwira ngo baragukunda cyane ngize ukuri niba abandi birwa baragutuka nyene diko jewe hazoze umuntu bati naratelefone Mimi appel isanzwe sinayita mpinda zitaba nibwo n'abandi imbere ya kamera ndagatanza ino telefone cyangwa yihuta nsanze nyine ari ibintu bya bindi hagiye ga umuntu ava ngo urumva ndagukunda ngo nashaka ngo turatera inkuru turatera inkuru tuzihejeje randiro dadodoye ndamubwiye ati kwatera inkuru neza n'umuntu ejo birukanye muto wanje ku ishure timbwa ati byari namye ndatera inkuru kandi mbona akazi nari nshoboye gukora kandi kakangirira akamaro kandi nagutawe so uba kudatera inkuru ubuye ndazitera ariko mu mwanya nyawo n'umuntu runaka muhuriye muri izo nkuru hari igihe basi reka ndabakora abantu bakunda kumbwira ngo none kuvuga ngo nta mwanya nka WhatsApp nkaza mbona uri kuri posting nyumvira postinga diko kubizi bitwara amasegonda ngaho hari igihe nshobora kuba ndiko ndi imbere ya kamera nkaba ari nk'agafoto ngomba gupostinga cyangwa ijambo ry'imwe nkaba nari kwise ku masegonda makumyabiri no muri WhatsApp ninjira umva ikindi kintu ni nako kazi kawe reka bihuriramo rero abantu barakubwira barakwata ngo none uvuga ngo nta mwanya WhatsApp ufise ngo uko ari kuri postinga no kuja muri WhatsApp naho bihuriye ariko uraje wanditse aka message kamwe ako ka message kamwe wanditse nta nako mbonye sinari no ku murongo ukazontuka hariho n'abandi bafise ama message 200 baracecetse baratekereza just imagine kugeza igihe umugana w'umuntu ukamenga ni deni basi baze baratana kuri bihe birahinduka kandi uko Imana basi iguteza intambwe niko ibishingano ziba nyinshi niko ibintu biba byinshi kandi menya ko uri umwe sindi ba Mimi 10 ndi Mimi umwe kandi n'abantu Mimi sinzi kuri abibona
sindagira amafaranga ngo ngire secrétaire azarabigukorera wapi ndacyashakisha kandi no mu nzira urimo n'abantu barahinda inzu ndacagira gutya itariki yo kuriha inzu yigiye kugera umutima utangura kugira gutya bazambara ngo umuntu ngo yarateye imbere ariko wa mukobwa amafaranga warateye imbere mimi ariko wemere n'intambwe ugeze ko wa mukobwa kuko tubwizanye ukuri aho wahoze ntabwo ari huru no munsi ivyo nta nuko ushobora kubigereranya ivyo nta nuko no bihuza gute umuco n'umwiza wowe bihuza bigakura nagere numva ko kugahakana urakoze cyane kandi ko mimi haraho yavuye nahageze mugabo apana haraho yarahavuye ego Nuwa ngo mimi wo muri 2020 ya 2019 cha 2021 aratandukanye na mimi wubu kuko mimi w'ico gihe yarakigwana n'ubuzima bwiwe bwonyene kugira ngo ndonke n'igitumbura cyo kurya zari ntambara wiguriye kivuye mu bikorwa by'intoke zawe zari ntambara ariko ubu fisi imitwe ngaburira nukuva uraheza kwigwanira bigakunda ugakwanira n'abandi bantu Imana ibandanye kwagurira amasista kuko urumva yuko uhetse abarenga umwe kandi nawe urafise n'irindi hangiro ni nayo mpamvu ufate kubyo ariko uravuga kandi mimi bujyaho muri 2028 siho ntazoba ari 2026 wapi rero ikintu diko kandi kwindazi neza hamvuge maybe abantu ba star beshi basi nukuri abantu mudukunda muzoze muradutahura kandi kudutahura kwanyu niho kuzotwereka ko mudukunda by'ukuri burya umuntu agukunda aragutahura je ntuza kumbwira ngo urankunda utantahura mamagara n'inshuro zirenga 200 mu gihe ubona ko ari ikintu cihuta tugomba kuvugana untahure niho ngo mimi yakugwaye ngo yase kwitaba oya je kankubwiza uko diko sinje kwivuga ko je vraiment singara pe uranzi ni uzobishime usenga Imana duhure uzobona mimi uburyo ameze duhuye uzobibona nta kugara nakuyago niko ko umuntu saga afise nk'ibihumbi mu mutwe kandi byose agomba gukora agatunganya agashira ku murongo urumva ntazoronka umwanya wo kuja vraiment muri WhatsApp birumvikana so rero mudutahure mudukunde mukomeze mudushigikire kandi mukomeze munadusengere nukuri niba tako turavugana no mu Imana izokugura kayira unyandikira usanga afise umwanya wa telefone tucate tuvuge bityo tuje no kuri call tuganire kuko nanje ndabikunda cyane kabisa iyo ni inkuru y'ihumure bahawe hari abantu benshi bakunze filime cira munda filime yagize amateka mu mwaka weze tosubiramwe haba ku maransema ibyakurikiye imigisha yoba yarazanye bavuga bati nukuri yego turategereje ko azoduha ibikorwa ariko aduhumuriza tubwire ko cira munda izobandanya nagiye nakira ubutumwa nk'uko irabandanya canke urabakubita kandi ga project gashasha project zisasha ndazifise kandi nyinshi ariko nacira munda narabasezeraniye ko izobandanya kubwanje izobandanya ninda biganiriza nabo twayifadikanya bakabinyemerera cira munda izobandanya wow ndabishaka kabisa isaba amafaranga menshi ariko papa wanje na Kenya aratunze hari n'Imana yokora ko hano ariko baradukurikirana kavuga ati nangaye nico nagere mvuga ati ujya papa aca mu biremwa yari kandi kuba itarakogwa ntibibaza ngo n'ubunebwe reka oya nukuri ahubwo ntibiraza ni bwa buryo ngaho urabona filime zisaba uburyo bwinshi nkacira mu nda sinshobora kuja kuri tele ntafise miliyoni nka 10 nibiburi 10 makaba ari 10 yego biba byoroshe cyane wa mugani wawe Imana ikoresha abantu papa wacu wa mugani wawe si umukene oya nuko ratunze abikore iciza gihari no ko bumvise ko filime bazoyironka tuba twatiramanye akanya katari gato abantu bakaba baryohewe ariko ni wa mumimi uruhande runini nkuko namana bivuze afise akantu muri we n'ubundi kubukozi bw'Imana ni wa muhamagara umubiramo biciye no muri filime abashikiriza byama bingora kugusezera urabona twatanguye umwaka mushasha abantu basigarana ijambo barakeneye kumva ngo wa muntu iyo tumuronka atevye dusigarana iki ndashaka muri twatu tips twakunda guha abantu ugira ikintu usigiye abantu hanyuma duce tukurekura wari ufise n'ibikorwa byinshi no munsi nizera yuko mwakunze uno munsi guteramana kwacu na mimi diko rero muri no minsi hari mfise imyemu yo kubwiriza cyane wow nivyo bintu nyene mazi imisi niyumvamwo natwe tukayikunda numva nyene shaka kubwiriza kuko
numva basi Imana namenye nshaka kuyibwira abandi kuko niba bandanye kumwe bavuga atamana nta buzima ntibagume bayumva ku matwi ahubwo nabo banayibonere kuko Imana yaravuze ngo nkunda bankunda kandi abandonderana umwete bose bazombona nimwayirondera rega muzoyibona kandi Imana nuyibona kabisa ntizogusiga uko yagusanze aya ushobora guhura na Mimi wari ushonje kubera nanje ugasanga nanje ibibazo birankubise nkagusize uko nyene ariko Imana yoyo niza nuko ntizogusiga uko yagusanze rero burya ni byinshi cyane tworondera ariko turondera Imana nuko turondera Imana kuko Imana nitwayirondera ntizodusiga uko yadusanze hari ijambo jewe ndiko ndarondera Hinge numva imigani 17:20 uko havuga ati nta wahuye nayo hari indirimbo nanjye nibikunda muri no minsi y'umugabo yitwa Forotra avuga ngo nta wahuye nayo ngo ataha imvumure nta washengeye nta wagiye mu aho Imana iri ngo ahure nayo ngo atahe imvumura atahuka amaramasa wapi Imana ntigushobora kugusiga amaboko masa oya n'umuvyeyi kabisa niyo mpamvu rero dukwiye kuyirondera kandi ntidukwiye kuyirondera kugira ngo iduhe n'ivyo bintu tuyikeneyeko oya rero cumenguri nta rukundo tuba tuyikunda ngaho cumenguri ivuguruje none nimba uzi Imana nuje kuyirondera uyironderamo umukate nukuri zoguha ariko umukate izomara iminsi ngahe dukwiye kurondera Imana just tuyitunge itubemo yo apana kuba tuyirondera kimikate kuba tuyirondera kagafu apana kuyironderamo impunzu ivyo birahera ahubwo tuyirondere ko tumva tuyikeneye mu buzima tuyirondere ko twumva ko kuyigira ariko kugira vyose kuko niba afise Imana muri jewe sivyo tukabana neza nka dufitanye imigenderanire myiza nayo sinzoba nciganyira ngo impuzu ngo ivyo kurya ngo oya nukuvuga kandi ega muri yo hariyo vyose shaka no muri cage uri mu bugaragwa uzumva yuko muri kumwe bigutere gukomera cyane gose niyo mpamvu dukeneye kurondera Imana gusumba ibyo tuyironderamo gusumba kurondera ivyiduha kubera ivyiduha ibintu byose yompa no kuri byose bizohera cyangwa nshobora no gupfa nkabisiga hano ariko yo tuzogumana paka kandi nta kuntu nakomwe uyifise nimba ariyo itanga ibyo byose bya bintu wobibura niko ndiko je ndiko ndataha ushobora Imana icyo tuyironderamo sibyo ushobora no kuyibura uyifise ushobora kubibura kubera ko sibyo by'ingenzi kuri yo kuduha oya icyo kuduha c'ingenzi muri n'ubugingo budashira nukuzobana nayo iteka kuzobana nayo karamata nicyo kintu dukwiye kwironderamo gusa nayo kumva dukeneye kubana nayo kuzobana nayo like guhorana nayo buri mwanya buri segonda nayo ivyiduha nivyakanye cyo kuba mwanya umvira hano handeka ndasome na jambo dikongendera simpa bisa nk'ari ibindi bintu nishe basokongeze no ku kandi wari wanabitanguye imigani 17:22 haravuga ngo umutima unezerewe n'umuti ukiza ariko umutima usabye wumisha amagufa reka cyenda batekere na jambo rivuga ngo igikomere kitavuwe kizana agahinda igikomere kitavuwe kizana agahinda ariko umutima unezerewe n'umuti ukiza no kuvuga abantu no kuri muri kino gihe bafise ibibazo byinshi dufise ibibazo byinshi ariko je nta bibazo fise yesi ndimo aya nukuri nta bibazo fise kandi Yesu byose yarabidodora nukuri byose Yesu yarabirangije baradodora ariko nta ibyo si bibazo diko je ujye kibazo ngira ni mu gihe noba ariko ndasabana neza n'Imana ko muri ico gihe neza nkabona menga hari ibintu bije kuntwara umwanya nkumenga singiro umwanya muremure wo gusenga kubana n'Imana buda kugira ikibazo no kutagira Kristo ufise Kristo none Yesu byose yarabirangije diko byovyo buda nkubwiza ukuri ni wishiramo ko ufise ibibazo bizona kwica bro bizona kwica yo guhotora ariko nuwatura ati mfise Kristo mfise umwami w'abami ndamufise fise vyose nubwo no munsi mbona ntariko ndage jo nzorya
kuko icyo yampaye nicyo nari nkeneye. Burya Kristo icyo yaduhaye nicyo twari dukeneye. Cyo nacyo cyari giki, cyari ubugingo. Kristo yaduhaye ubugingo, yaduhaye kuzobana nawe. Ndikuvuga ngo yaragiye ariko adutegurira aho tuzoba. Icyo yaduhaye nicyo twari dukeneye, ariko duhaye breve. Hasigaye ko tugishikira, tukagisingira, tukabana naco. Icyo nicyo dukeneye, nicyo dukwiye gusengera, ibindi byose nukuri kose birahera. Sibyo dukwiye gushira ku mutima. Hari ijambo ngendera ko rivuga ngo mwitwararika iby'ubwami bw'Imana no kugororoka. Ibisigaye byose ni inyongera. Iryo jambo riri muri Matayo 6:33. Nukuri kose n'uwitwararika iby'ubwami bw'Imana no kugororoka, ibindi byose uzabihabwa nk'inyongera. Umutima rero unezerewe n'umutukiza kandi gikomere kitavuwe. Kizana ibibazo, kizana agahinda, kandi kizana ibintu byinshi cyane bibi. Twemerere Kristo atuvure, twemerere Kristo aduhe umunezero, twemerere Kristo aduhe umunezero, aduhe ubugingo, aduhe kubana nawe. Nitubana nawe burya ntizose kumva imibabaro yo muri nosi, kuko imibabaro muri nosi nitwayigeranya n'ubwiza tuzobona mu bwami bw'Imana. Utarakira Kristo mwakire, wongere utere intambwe kumwemerera akubera umwami n'umukiza. Ibisigaye uzozo dushingira intaye kuri Diko Entertainment. Man. Yes, aduhana umugisha. Diko Entertainment.